Rero reka turabire hamwe ibintu 10 biranga umuntu w'impwemu. Icambere, umuntu w'impwemu arongorwa na mpwemu yera. No kuvuga ngo ivyo akora byose abikoreshwa na mpwemu yera. Nta kintu na kimwe akora yigeneye. Ivyo akora byose abikora arongowe na mpwemu yera. Bibiliya ivuga ngo udafise umuhemu wa Kristo so wa Kristo. Kandi nimba mufise mpwemu yera mwemere murongorwe nawe. Erega rero abantu barongorwa n'abantu. Ugasanga uri gukora ibintu kugira ngo unezereze abantu. Uri kuvuga kugira ngo unezereze abantu. Ariko umuntu w'impwemu suko ameze. Ntakora ikintu kugira ngo anezereze abantu. Akora ikintu kugira ngo anezereze mpwemu yera. Kuko mpwemu yera ni wabariwe mu gide wiwe. Ni wabariwe murongozi wiwe. Haleluya. Ica kabiri kizokwereka ko umuntu ari umunyampwemu. Nuko umuntu w'impwemu asesa byose. Umuntu w'impwemu ntumubesha. Kuko umuntu w'impwemu arasesa byose. Rero umuntu w'impwemu kizomukwereka uretse ko arongorwa na mpwemu yera, ica kabiri asesa byose. Nivyihishije arabimenya kuko mpwemu yera ni wamuha kubimenya. Rero ica gatatu kizokwereka ko umuntu ari umuntu w'impwemu nuko icabonye data akora nico nawe akora. Nukuvuga ngo yigana Imana nk'umwana ikunda. Mu Banyefeso 5:1 avuga ngo mwigana Imana nk'abana ikunda. Icabonye data akora nawe nico akora. Ntakora ico abantu abonye bakora, ahubwo akora ico data abonye akora. Haleluya. Ntiyambara nk'uko abandi bantu bambara. Ntavuga nk'uko abandi bantu bavuga, ahubwo avuga nk'uko data avuga kandi akitwara nk'uko data ashaka ko yitwara. Yesu ati rero ntacu umwana akora yigeneye, icabonye data akora nico nawe akora. Ngoma ndakubwire rero ko umuntu w'impwemu mu yandi majambo no mu imitateur de Dieu, n'umuntu yigana Imana mu mvugo, mu nyambaro, mu gukundana, usanga afite ama vertu y'Imana, usanga yigana Imana mu rukundo, akigana Imana muri generosité, yigana Imana muri byose. Ikindi ca kane kizokoreka ko umuntu ari umunyampwemu. Umuntu w'impwemu arindira isaha y'Imana. Si umuntu ahuruduka, si umuntu ari impatient, si umuntu ashaka ko ibintu abinyarutsa, akorera ku mwanya w'Imana. Abantu bashaka kukubwira bati none wo kutarongora ko watevye ntubona kuri kurasaza, urababwira uti je kwandi umuntu w'impwemu nkorera ku isaha y'Imana, nkorera ku Kairos time. Ikindi ca gatanu kigaragaza umuntu w'impwemu, umuntu w'impwemu ntahurumbira amaronko, n'umuntu abumbwa n'ivyo afise. Hari abantu usanga mu gikorwa c'Imana bahurumbira amaronko, bahurumbira ibigira 10, bahurumbira ama offrande. Mugo umuntu w'impwemu suko ameze. Umuntu w'impwemu rero ntahurumbira amaronko. Ikindi ca gatandatu kiranga umuntu w'impwemu, n'umuntu usanga Kristo amurutira ibihimbaro by'isi. Mane majambo umuntu w'impwemu ibintu yifuza nibiri hejuru iyo Kristo avyagiye. Si umuntu yifuza ivyo ngaha kwisi. Ikintu cindwi kigaragaza ko umuntu ari umuntu w'impwemu, n'uwo muntu ntarongorwa n'ibiboneka, asigara arongorwa no kwizera. Umuntu w'impwemu ntarongorwa n'ibiboneka. Umuntu w'impwemu arongorwa no kwizera. Ikindi kintu c'8 kiranga umuntu w'impwemu, umuntu w'impwemu abwirwa ibizoba bitaraba. Mu yandi majambo umuntu w'impwemu Imana iramwibira kabanga, imumenyesha ibintu bitaraba, imubwira amakuru agiye kuba atarashika. Ikindi kintu c'9 kiranga umuntu w'impwemu, umuntu w'impwemu n'umuntu usanga umwanya wose asengera muri mpwemu. Umuntu w'impwemu asengera muri mpwemu. Umuntu w'impwemu rero ikindi kintu kimugaragaza nuko usanga akunda gusengera muri mpwemu. Ari mwibarabara asengera muri mpwemu, ari muri dushe asengera muri mpwemu, ari mu muduga agenda arasengera muri mpwemu. Nukuvuga umwanya wose impwemu yiwe ntayireka ngo yangare, aguma yisengesha muri mpwemu yera. Icanyuma rero ico c'10 kigaragaza umuntu w'impwemu. Umuntu w'impwemu iki kintu kirakomeye. Umuntu w'impwemu ntiyigera twenga bari mu ntege nke. Umuntu w'impwemu ntiyigera twenga bari mu ntege nke. Murabizi ko ari abakristo batwenga abantu bari mu ntege nke. Ugasanga uraciye kumborerwa ugashitangura gutwenga ngo yaborewe ngo yaborewe. Cyao karaba imarayo ugaciraba ngo ngujya n'umusambanyi. Umuntu w'impwemu wowe suko iyo abonye umuntu ari mu ntege nke agerageza uburyo bwose guhanura bene uyo kugira ngo ave muri izo ntege nke. Rero ibintu biranga umuntu w'impwemu nivyo.